bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ikiganiro ca Look Sports. Ni umwanya mwiza wo kubashikiriza ikiganiro ca Look Sports cyo kuri uno musi wa gatanu. Ni igenekerezo rya 17/0 umwaka w'2025. Ni ikiganiro ca Look Sports cy'uno musi kigizwe n'ibintu bitandukanye, amakuru y'inkino atandukanye hano mu Burundi iwacu. Ni na Primus League igiye kugaruka ku ndwi igira 16, indwi ya mbere yo muri phase retour. Inkino zitandukanye ziba ziriko ziraba, inkino ziryoshe ku bibuga bitandukanye, inkino 4 ku munsi wa gatandatu, inkino 4 ku munsi w'Imana. Mu Burundi kandi inkino za volleyball muri association ya AVAB hano i Bujumbura hazo ariko haraba inkino indwi igira 2 mu nkino zo gusubiriza muri championnat ya AVAB. Inkino zitandukanye ziba ziriko ziraba, hari n'izindi nkino zitandukanye zizoba mu rukino rwa basketball. Turaza kuva hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane wa Buraya muri English Premier League. Imigwi yariko irakina indwi igira 21 ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa kane. Inkino zitandukanye zariko ziraba muri English Premier League zizobandanya muri no weekend ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Kuri ya migwi ya top 6 iriko iragwanira ino English Premier League, ni iyindi igwanira kwintegra bavuga muri top 4. Tubaza kuva muri English Premier League tuje muri La Liga Santander, tuhace gatoya. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane harabaye inkino za Copa del Rey ku mugwi wa FC Barcelona ku mugwi wa Real Madrid. Izo migwi nyene, iyo migwi izosubira gukina muri no weekend muri La Liga Santander. Tumira amateka tuhama duheze tugaruke nido ry'ikiganiro cacu. Ikaze ubugira kandi tugaruke neza mu kiganiro cacu ca Look Sports. Tuze duhere amakuru yacu y'inkino yo kuri uno musi muri Primus League, ihiganwa ry'icaro ca mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni ihiganwa rigiye kugaruka inyuma y'igihe kitari gito, kirenga ukwezi novuga bari mu karuhuko k'imisi mikuru muri Primus League. Niko bimeze iyo ihiganwa phase RS barafata akaruhuko novuga ngo na k'imisi mikuru. Ni ihiganwa rero no musi rigiye kugaruka ku ndwi yaryo ya mbere muri phase retour, indwi igira 16 muri saison 2024-2025. Hari inkino zitandukanye ku bibuga bitandukanye. Umugwi wa Aigle Noir ku munsi w'ejo wa gatandatu, Nkurunziza Principal Complex Stadium, ikibuga uwo mugwi usanzwe wakirira mu ntara ya Makamba, uzoba wakiriye umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Azoba ari igihe cy'isaha 9:45 ngaho mu ntara ya Makamba. Stade Ingoma, umugwi wa Moso Sugar uzoba wakiriye umugwi wa Bumamuru. Kuri Stade Urunani mu ntara ya Cibitoke, Academy Deira uzoba wakiye umugwi w'igipolisi, umugwi wa Rukinzo, umugwi waserukiye Uburundi mu nkino za CAF Confederations Cup ariko wamaze gusezererwa kera. Umugwi wa RRB Amasipiti uzokwakira umugwi wa Olympique Star naho nyene kuri Stade Urunani mu ntara ya Cibitoke. Izo nizo nkino 4 zizoba ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu. Ku munsi w'Imana naho nyene hari inkino 4. Stade Igatwara ni mu ntara ya Kayanza, umugwi waho mu Kayanza nyene, Kayanza United uzowakiriye umugwi mu ntara Ngozi wa Messager Ngozi. Ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Ngozi City, umugwi ukomeye cyane werekanye ubukomezi bukomeye cyane rwose mu gice cya mbere muri phase are, uzoba watembeye mu ntara ya Gitega. Urukino rukomeye cyane uzokina n'umugwi wa Musongati mu ntara ya Gitega. Hazoba ari ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9 zuzuye neza. Kuri Stade Urunani mu ntara ya Cibitoke hazoba ari urukino rukomeye cyane. Twovuga ngo ni derby yo mu gisagara ca Bujumbura, ariko no munsi ni mu gisagara ca Bujumbura nta kibuga kihari. No munsi ni byose yani Bujumbura niko yakirira mu ntara ya Cibitoke. Ni umugwi wa Vitaro uzoba wakiriye umugwi wa Interstars. Ni derby ikomeye cyane muri Primus League. Yaraize igihe umugwi wa Vitaro uri hejuru cyane umugwi wa Interstars, ariko no munsi no mwaka muri phase are umugwi wa Interstars waje gutsinda umugwi wa Vitaro igitsindo 1-0. Ubona ko ni Interstars yagarutse neza n'urukino zo rukino rutoroshe. Twibaza ko ruzoba rukino rwagiye kurorerwa n'abantu benshi. Ubona ko ni imigwi ibiri
isanzwe ifise abakunzi benshi cyane. Twibaza ko mu ntara y'Ibitoke ntabwo ari kure, abagendanzo ari benshi cyane bagiye kuraba urukino rukomeye hagati y'umugwi wa Vitaro ndetse n'umugwi wa Interstars. Urukino rwa nyuma rwo ku ndwi igira 16 muri Primus League ruzoba ku munsi w'Imana nyene kuri Stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Umugwi wa Flambeau du Centre uzoba wakiriye umugwi wa Royal Vision 2026. Nizo nkino zitekanijwe ku munsi ugira 16 w'iganwa rikuru rya Primus League. Twibutse ingene inkino phase are yari yaheze imigwi isumbasumbana. Umugwi wa Grenoble wari wahejeje uri imbere n'amanota 33, umugwi wa Bumamuru n'amanota 32 mu kibanza ca kabiri, Flambeau du Centre mu kibanza ca gatatu n'amanota 29, mu kibanza ca kane Musongati n'amanota 28. Mu bibanza vya nyuma hari umugwi wa Academy Deira mu kibanza ca 14 n'amanota 8, amanota 7 kuri Moso Sugar mu nkino 15 mu kibanza ca 15 nyene. Mu kibanza ca nyuma ni LRB Amasipiri n'amanota 6. Abakinyi bari bahejeje phase are bafise ibitsindo byinshi. Meilleur buteur muri phase are witwa Darcy Shimirimana, muri Musongati Edi Nibibona, muri Rukinzo Juma Ntibazonkiza, muri Rukinzo ibitsindo 8, Edi Nimubona wa kabiri afite ibitsindo 9, Darcy Shimirimana wa mbere ibitsindo 16, Ineza Abdi ibitsindo 8 muri Aigle Noir, Destin Maniriho ibitsindo 7 kuva muri Rukinzo. Nayo makuru ariko aravuga muri Primus League ni uno munsi iri kurahindagura abakinyi kuko twibukanye ko bari muri phase de recrutement, no vango mercato yo muri hiver. Imigwi iri kurahindura abakinyi izana isubiza abandi gushika kwigenekerezo rya 31 abakinyi bazoba kiko baragurwa n'imigwi itandukanye muri Primus League kugira ngo imigwi ishobore kwitegurira iyi phase retour neza neza. Nayo makuru ariko aravuga muri football muri Primus League. Nibaza ko twoca twerekeza muri volleyball, urukino rw'umupira w'amaboko muri volleyball bazoba bariko barakina hano mu gisagara ca Bujumbura. Inkino za ni phase retour indwi igira kabiri muri championnat ya VAB. Imigwi mu gisagara ca Bujumbura izoba iriko iratana mu mitwe. Hazoba hari inkino zitari nke ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana, ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu. Inkino zo ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abakenyezi ni kuri Terrain Parquet, zose zibera kuri Terrain Parquet. Hariho Parquet 1, hariho Parquet 2, ni hajya nyine kuri Parquet hari ibibuga bibiri. Ikibuga ca mbere gikinirako abagabo, ikibuga ca kabiri kigakinirako abakenyezi. Ku ruhande rw'abakenyezi ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu, umugwi wa Edia uzokina n'umugwi wa Rezase. Muzinga wakire umugwi wa Estetika, GRC ukire n'umugwi wa PTT. Ku ruhande rw'abagabo Gakosmos uzoba uriko urakina n'umugwi wa Bujumbura Uwezo wa Ndani. Bisoro yakire umugwi wa Amical ku munsi w'ejo nyene, ku munsi wa gatandatu igihe cy'isanzwe hazoba urukino rukomeye cyane. Bavuga ngo nawe izoba ari derby hano, izoba iri kuyahuza abasirikare ndetse n'abapolisi. Ni umugwi wa Rukinzo uhejeje phase are uri mu kibanza ca mbere, uzoba uriko ukina n'umugwi wa Muzinga nawe uhejeje phase are uri mu kibanza ca kabiri. Ku munsi w'Imana umugwi wa Rezas mu bakenyezi uzokina n'umugwi wa PTT, Estetika na GRC Egia ndetse n'umugwi wa Muzinga. Ku ruhande rw'abagabo Gakosmos uzoba ukina na Bisoro, Amical ukine n'umugwi wa Rukinzo, Muzinga ukine n'umugwi wa Bujumbura Uwezo wa Ndani canke Buni. Nizo nkino zitekanijwe muri volleyball. Ihiganwa rikazoba rizorangira ku munsi wa gatandatu uza igenekerezo rya 2025. Imbere ko tuva mu gihugu cy'u Burundi ngo twerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza, abakunzi b'urukino rwa basketball muri nondwi mu kurindira ko hari novuga ngo championnat itangura VBL izotangwa mu kwezi kwa kabiri turiko turatangura. Hari inkino zimwe usanga ziriko ziraba zitandukanye. Hari nk'inkino zizobera kuri Terrain Jabe. Abakunzi ba basketball nimuzoreke kujayo. Ni inkino zizoba ziriko zihuza novuga ngo amashengero. Azoba ari urukino rwa nyuma final, azoba hariho urukino rwa mbere rwo kurondera ikibanza ca gatatu. Azoba ari agace umugwi userukira ishengero rya Life Center n'umugwi wa CRG. N'amashengero Life Center na CRG
bazokinira ikibanza cya gatatu azoba ari igihe cy'isaha 4 kuri terrain yo mwijana. Igihe cy'isaha 6 azoba ari final hagati y'umugwi userukira isengero rya Aretia ndetse n'isengero rya Anglican Paroisse Kinindo. Ni rwo rukino rwa nyuma ruzoba igihe cy'isaha 6 kuri terrain yo mwijabi. Muri basketball kandi hari n'undi rukino ruzoba kuri terrain Toyota ku munsi w'ejo wa gatandatu aho benshi bita mu gikungu. Ni urukino rwateguwe n'abasanzwe bakina urukino rwa basketball, ni imigwi ibiri y'abakinnyi babiri bavukana, uwitwa Nijimbere Jean Guibert na mukuru we yitwa Nijimbere Gaël Forestier. Ni urukino rwa mbere rwaramaze kuba, umugwi wa Nijimbere Gaël Forestier watsinze umugwi wa Nijimbere Guibert ku manota 95 kuri 91 niba ntihenze kuri score. Ni urukino rw'ejo ruzoba igihe cy'isaha 4 kuri igihe cy'isaha 5 kuri Toyota. Muri team Guibert hari abakinnyi nka Nijimbere Jean Guibert, Mamuzi muri Dinamo, Dushime Clark mu Rurani, Mando aheruka kwerekeza mu mugwi wa Tigers avuye mu mugwi wa Rezipo, umukinnyi witwa Kelly, hariho Eddie, hariho Haoul, hariho Loris, hariho Stakhanov, hariho Ibert, hariho Michigan, hariho Dieu Merci, hariho n'uwitwa Arnaud. Ku ruhande rwa team Forestier hari Beni nawe yarasanzwe avukana na Forestier na Guibert. Nijimbere Guibert, Nijimbere Forestier, Nijimbere Beni na basanzwe bavukana. Hari na Hervé, hari Didier, hari Bero, hari Haoud, hari Maxet, hari Medar, hari Oze, hari Mati, hari Akbar, hari Dani, hari n'uwitwa Baka. Ni urukino ruzoba ruryoshye abakunzi ba basketball bashobora kwicisha kuri Toyota kwirabira urwo rukino. N'aya makuru yakora avugwa mu gihugu cy'u Burundi, nibaza ko twumva mu gihugu cy'u Burundi tukerekeza neza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni muri English Premier League, bariko barakina ku ndwi igira 21. Bari ku ndwi ya 21, ku munsi wa kabiri harabaye inkino, ku munsi wa gatatu harabaye inkino, ku munsi w'ejo wa kane harabaye inkino. Turaba ingene inkino zagenza kuri ya migwi iri muri top 6 yo muri English Premier League. Isanzwe izwi ni umugwi wa Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea ndetse n'umugwi wa Tottenham Hotspur. Imigwi ya Liverpool n'umugwi wa Nottingham Forest. Umugwi wa Liverpool waje kumwanya igitsindo kimwe kindi n'umugwi wa Nottingham Forest. Igitsindo kimwe kindi c'umukinyi wa Liverpool. Igitsindo c'umugwi wa Liverpool cinjijwe n'umukinyi na Diogo Jota aje kugombora igitsindo c'umukinyi Chris Wood muri Nottingham Forest. Umugwi wa Chelsea yaje kungana n'umugwi wa Bournemouth kuri Stamford Bridge. Chelsea yaje kugombora ku munota wa nyuma banganje igitsindo biri kuri witwa Reece James ahora mu mvune yatsinze kufa ku munota ugira 95 niba ntihenze. Umugwi wa Chelsea uragombora wari watsinze igitsindo cyitwa Cole Palmer. Umugwi wa Manchester City nkuko byaba yaje kuba itangura gutsinda ibitsindo bibiri ku buso umugwi wa Brentford kugeza ku munota wa 82. Byari ibitsindo bibiri ku buso by'umugwi wa Manchester City, ariko umugwi wa Brentford uraza urabikurayo byose. Nibaza ko ni Manchester City ubona ko ntiratorana neza, ntirasubirana neza cyane. Umugwi wa Tottenham watsinzwe na Arsenal muri Derby de Londres ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ni Arsenal ubona ko muri top 6 niwo mugwi wonyene washoboye gutahukana amanota 3 ku munsi wa kane no ku munsi wa gatatu, ariko ku munsi w'ejo ku munsi wa kane umugwi wa Manchester United waje gutsinda umugwi wa Southampton ibitsindo 3 kuri kimwe. Ibitsindo vyande, ibitsindo by'umukinyi umwe wenyene, umukinyi waho umukinyi akiri muto cyane ava mu gihugu cya Cote d'Ivoire witwa Amad Diallo yaje kwatsinda hat-trick yiwe ya mbere umugwi wa Manchester United. Bivuga ngo umugwi wa Manchester United n'umugwi wa Arsenal nizo zashoboye gutahukana amanota 3 muri English Premier League indwi igira 21 muri Premier League. Kuri no weekend imigwi yose zobiri kurakina indwi igira 22 n'umugwi wa Tottenham Hotspur. Turi muri za team ziri muri top 6 nyene. Tottenham Hotspur ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 10 uzoba uriko urakira umugwi wa uzoba watembereye Goodison Park ku mugwi wa Everton. Umugwi wa Arsenal uzoba watembereye ku munsi w'ejo wa gatandatu, uzoba wakiriye Emirates Stadium umugwi wa Aston Villa usanzwe umenyerezwa na Unai Emery, umumenyereza yahoze mu mugwi wa Arsenal. Ni Manchester United nayo ku munsi w'Imana izoba iriko
kuri Old Trafford izoba yakiriye umugwi wa Brighton and Hove Albion. Umugwi wa Liverpool ku munsi w'ejo wa gatandatu igihe cy'isaha 11 uzoba wakiriye umugwi wa Brentford. Umugwi wa Chelsea nawo uzoba wakiriye umugwi wa Wolverhampton Wanderers kwazoba ari ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 4. Ku munsi w'Imana Manchester City izoba yakiriye umugwi wa Ipswich Town. Ni izo nkino uno munsi urutonde aho rugeze. Umugwi wa Liverpool uracari wa mbere n'amanota 47, urafise n'urukino rumwe rukirarana kuko umaze gukina inkino 20, iyindi migwi imaze gukina inkino 21. Urukino rukirarane bazokina n'umugwi wa Everton. Mu kibanza cya kabiri hari umugwi wa Arsenal n'amanota 43, mu kibanza cya gatatu n'umugwi wa Nottingham Forest n'amanota 41, mu kibanza cya kane ni Newcastle United amanota 38, Chelsea mu kibanza cya gatanu n'amanota 37, Manchester City mu kibanza cya gatandatu n'amanota 35. Manchester United inyuma yo gutsinda urukino rwabo baciye baduga mu kibanza c'icumi na kabiri n'amanota 26 banganya n'umugwi wa West Ham United. Twerekeze muri mu cya Espagne. Mu cya Espagne naza ko tutateba cyane n'umugwi wa Real Madrid. Umugwi wa Real Madrid wariko urakina urukino rwabo mu igice c'8 gishicanywa muri Copa del Rey. Umugwi wa FC Barcelona nyene wariko urakina muri Copa del Rey. Umugwi wa Real Madrid ku munsi w'ejo ku munsi wa kane wakinye n'umugwi wa Celta Vigo. Real Madrid iza gutsinda bitoroshe kuko batsinze ibitsindo byinshi, ibitsindo 5-2, ariko babanje kwifashisha novuga prolongation, umwanya wa gasumizo. Ibitsindo 5-2 hari ibitsindo 2 byo bitwa Endrick, umwana akiri muto cyane muri Real Madrid, yaje gutsinda ibitsindo 2 byose yabitsinze muri prolongation, ndetse n'uwitwa Valverde nayo igitsindo cyo yagitsinze muri prolongation. Nuko Real Madrid tahukana intsinzi y'ibitsindo 5-2. Umugwi wa FC Barcelona nawo watsinze umugwi wa Real Betis ibitsindo 5-1. Inyuma yo kunyagira umugwi wa Real Madrid muri El Clasico muri finale ya Super Coupe, yaje gutsinda umugwi wa Real Betis muri huitième de finale ya Copa del Rey. Bana ko n'umugwi wa FC Barcelona uvuga ati imigwi yose yitwa Real no mwaka duhuye n'ibitsindo 5 gusa. Ni muri nondwi ku munsi wa gatandatu ku munsi w'ejo FC Barcelona muri Liga Santander uzoca utemberera umugwi wa Getafe. Umugwi wa Real Madrid nawo ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11:15 uzoba wakiriye Santiago Bernabeu umugwi wa Las Palmas. Imbere ko tuva muri football tubanze duceka tuya ku utuntu turiko turavugwa ku bijanye n'igurishwa ku bakinyi bo mu gihe cyacu. Duce umugwi wa Manchester City ariko aravugwa naza ko niwo mugwi uno munsi uriko uravugwa ku bijanye na Mercato d'hiver. Ni umugwi wa Manchester City umaze kuba uno munsi tuvugana umaze gusinyisha abakinyi 3. Uwitwa Victor Reis kuva mu wa Palmeiras yamaze kuba asinya ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ari mu gisagara ca Manchester. Umukinyi akini muto w'imyaka 18 akina ku ruhande rw'inyuma. Umukinyi to Abdulkadir Kuzanov kuva mu mugwi wa Rennes nawe yene yamaze kuba finaliza deal n'umugwi wa Manchester City, amaze kuba ashika mu gisagara ca Manchester kugira ngo afinalize contrat yiwe. Uwitwa Omar Marmoush kuva mu gihugu ca Egypt, umunyamisiri canke umufarao, nawe nyene ivyiwe mu wa Manchester City bisa n'ivyamaze kurangira. Mbere Eintracht Frankfurt ikaba yamaze kumenyesha ko ku rukino bafise ku munsi w'uno munsi muri Bundesliga bakina mu wa Borussia Dortmund, uwitwa Omar Marmoush ataza kuboneka muri urwo rukino kuko atagiharurwa mu bakinyi mu wa Eintracht Frankfurt. Nabo bakinyi 3 mu wa Manchester City umaze gusa n'usinyisha byose byamaze guhera. Omar Marmoush, Kuzanov ndetse n'uwitwa Victor Reis. Umugwi wa Manchester City winjiye gushaka cyane gose umukinyi akina ku ruhande rw'inyuma ariko ashobora gukina ku ruhande rwo hagati azibita, uwitwa Cambiaso Andrea kuva mu gwa Juventus Turin, umutaliyano w'imyaka 20, nawe nyene ubona ko ni diri yiwe imaze kuba yegereza cyane. Umugwi wa Manchester City wamushize ko inguvu zose zishoboka.
Mu gwa Manchester City nyine haravugwa umukinyi Kyle Walker no munsi bikunda cyane bishoboka ko Kyle Walker aza kuba asezera mu gwa Manchester City muri kuno kwa mbere. Ni ibintu biriko biravuga gose ubona ko ni Kyle Walker ariko aronderwa cyane n'umugwi wa AC Milan mu gihugu c'Ubutaliyani. Ni Kyle Walker ariko aronderwa cyane n'imigwi yo muri Arabia Saudite, ubona ko ni imigwi imaze imisi igura abakinyi benshi cyane, ariko Kyle Walker bavuga ati nkeneye kuguma ku mugano wa Buraya kugira ngo ngire amahirwe yo gukina igikombe c'isi co mu mwaka uza co mu mwaka w'2026. Nayo makuru ariko avuga ku mugwi wa Manchester City, ariko naza ko uko imisi igenda irahera niko amakuru atera menshi muri uwo mugwi kuko uriko arondera kwiyubaka novuga ngo ushasha. Umugwi wa Manchester United ababanyi be Manchester ku mugwi wa Manchester City naza ko ni hariko havugwa cyane umukinyi Marcus Rashford nuno munsi abandanya kutizegwa na Ruben Amorim kuja ku bakinyi bifashishwa muri Premier League cyangwa mu bandi mahiganwa atandukanye. Ku rukino bakinyi ku munsi w'ejo wa Southampton naho Rashford ntiyaje kuboneka mu bakinyi 23 baje kuba bikorwa ko no witwa Ruben Amorim kugira ngo aherekeze umugwi wa Manchester United. Ni Rashford bivuga no musko dushaka kumubona mu kwezi kwa mbere ava mu mugwi wa Manchester United. Bivugwa cyane ko imigwi ya AC Milan ndetse n'umugwi wa Borussia Dortmund ariyo migwi iri twavuga iri mieux placé kugira ngo ishobore kwakira Marcus Rashford. Mu mugwi wa PSG bamaze kumenyesha, bamaze kwaberekana uwitwa Vicha Kvaratskhelia kuva mu mugwi wa Napoli yaje kuba mugwa amafaranga menshi ari agera ku miliyoni ya 70. Ni deal imaze kuba official muri PSG. Umukinnyi yaramaze igihe kitari gito bariko bararondera cyane mu mugwi wa PSG. Abandi bakinyi twovuga uno munsi ni uwitwa muri Bayern Munich kwa turangiza yavugwa muri mu transfers muri Bayern Munich witwa Alphonso Davies kuva mu gihugu ca Canada imyaka 24, umwe mu bakinyi bakomeye ku ruhande rw'ububamfu uri kurazibira ku mugano wa Buraya uno munsi. Alphonso Davies atariko arumvikana cyane n'umugwi wa Bayern Munich ku bijanye no kongereza amasezerano. Kontra yiwe izohera mu mwaka wa 2026. Bivugwa ko hamwe uno munsi bitokunda ko yongereza mu gwa Bayern Munich, umugwi wa Real Madrid uri mieux placé kugira ngo mu kwezi kwa gatandatu kuza ushiremo ingufu zishoboka kugira ngo ushobore kuzana witwa Alphonso Davies, mbere bamufatanije n'uwitwa Trent Alexander-Arnold kuva mu mugwi wa Liverpool. Nawe nyene iby'amasezerano vyo uno munsi bitariko birakunda mu mugwi wa Liverpool. Tuve muri football ku mugana wa ariko duce gatoya muri NBA naza ko ni higanwa uno munsi si henshi bivuga cyane ko ni imwe magana akomeye mu rukino rwa basketball rukomeye cyane ku mugabane wa Amerika, ariko n'ahandi hose. NBA uno munsi ku munsi w'ejo ku munsi wa kane hari itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Hasigaye ukwezi kube gusa ngo tuje muri nuva igenekerezo rya 16 y'ukwezi kwa kabiri, ukwezi kuza niho tuzobona urukino rwa NBA All Star Game. All Star Game ni imwe mu nkino zikomeye, ni imwe mu evenement akomeye ku isi yose, mu masporo yose, ni imwe mu evenement abarindiriwe n'abantu isinzi. Ni NBA All Stars izoba ino mwaka ku igenekerezo rya 16 y'ukwezi kwa kabiri. Ku munsi w'ejo ishirahamwe rya NBA yamaze gushira ahabona avuga ngo urutonde message no ngo message yaho amavote y'abafans ageze kugira ngo dushobore bashobore gutorwamwo abakinyi bazoza gukina muri NBA All Star. Abakinyi uno munsi aho amavote yarageze nuvuga ngo muri Conference West abakinyi batanu ba mbere amaze gutorwa ni Giannis Antetokounmpo, bari imbere uno munsi gushika ku mavote witwa Giannis Antetokounmpo kuva muri Milwaukee Bucks, hari Jason Tatum Boston Celtics, hari Karl Anthony Towns kuva muri New York City, hariho na Paul Banchero muri Orlando Magic ndetse na Jaylen Brown muri Boston Celtics. Nabo bakinyi batanu ku front court, kuba guards no canke aba meneur doge bashobora kuri poste 1 poste 2. Muri Conference Est uri imbere gushika no munsi witwa Lamelo Ball kuva mu gwa Charlotte, Donovan Mitchell kuva mu gwa Cleveland Cavaliers, Damian Lillard Milwaukee Bucks, Jalen Brunson New York City ndetse na Trae Young Atlanta Hawks. Gushika uno munsi aho vote zigeze kuri Conference Est ku mavote ya fans abakinyi batanu bazoba bari muri liste de base muri All Star Game. Gushika uno munsi aho bigeze uko amavote arabandanya ni uwitwa Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Karl Anthony Towns,
Lamelo Ball ndetse na Donovan Mitchell n'abakinnyi batanu botangura no musi ariko amavote arabandanya. Muri Conference West mu front court abakinnyi batanu bari imbere ni Nikola Jokic, Denver Nuggets, LeBron James, Los Angeles Lakers, Kevin Durant, Phoenix Suns, Victor Wembanyama, San Antonio Spurs na Anthony Davis, Los Angeles Lakers. Aba guards Shai Gilgeous-Alexander muri Oklahoma City uno musi ari mieux placé kugira ngo ashobore kuba MVP muri NBA uno musi muri no season. Hari Stephen Curry kandi cyakabiri Golden State Warriors, Luka Doncic Dallas Mavericks, Kyrie Irving Dallas Mavericks na Anthony Edwards Minnesota Timberwolves. Abakinnyi batanu uno musi aho bigeze amavote ni Nikola Jokic, LeBron James, Kevin Durant, Gilgeous-Alexander na Stephen Curry n'abakinnyi batanu bashobora kuba batangura mu kibuga. Amavote y'abafans uno musi azohera ku musi wa mbere. Abafans niho bazoheza kuvota abamambre ba All Star Game. Ku musi wa mbere zatangura amavote y'abajoueurs ba NBA ndetse n'abamenyesha makuru b'inkino. Muri NBA nyene duce gatoya ku nkino zaye zibaye muri ijoro. Umugwi wa Indiana Pacers watsinze umugwi wa Detroit Pistons ku manota 111 kwijana. Umugwi wa Phoenix Suns amanota 130 Cleveland Cavaliers 118 Oklahoma City amanota 138. N'urukino rwari rukomeye cyane. Umugwi wa mbere muri Conference East n'umugwi wa mbere muri Conference West. Ni mu rukino rwa mbere Cleveland yari yatsinze umugwi wa Oklahoma City, ariko no musi Oklahoma City na witwa Shai Gilgeous-Alexander n'amanota yiwe 40 baje batsinda umugwi wa Cleveland. Los Angeles Clippers 118 Blazers amanota 89. Houston Rockets 127 Sacramento Kings amanota 132. Nivyo biriko biravugwa mu makuru y'inkino atandukanye. Nibaza ko uno munsi duce muri classement uko imigwi ihagaze muri NBA. Muri Conference East ni umugwi wa Cavaliers uri imbere, umugwi wa Celtics wa kabiri, New York Knicks wa gatatu, New York Bucks wa kane, Orlando Magic mu kibanza cya gatanu. Muri Conference West ni Oklahoma City Thunder, Houston Rockets wa kabiri, na Memphis Grizzlies umugwi wa gatatu, Denver Nuggets wa kane, Los Angeles Clippers umugwi wa gatanu. Reka nibaza ko amakuru y'inkino yacu no musi ku musi wa gatanu twoyagarukiriza hano. Tubashimire ku kanya tumaranye, bakunzi ba Rook Media, bakunzi ba Rook Sports. Tubatumire kubandanya mukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye mushikirizwa na Rook Media, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook. Mubandanye kugira s'abonner, mubandanye kugira follow, mubandanye kugira share, like n'ibindi byose kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro bitandukanye, atari iby'inkino gusa, atari sport gusa, iby'amagara y'abantu, ibidukikije n'ibindi bintu byose bigize ubuzima bw'igihugu. Mwakoze, mugire aho muba mubaho.